Haleluya, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu KRISTO. Ndongeye kubaha ikaze muri iki kiganiro Bamaso. Uyu munsi turakomeje n'inyigisho zitubwira ibikorwa vya Mesiya. Nkuko twabasezeraniye tugiye kuraba igice gikomeye cyane kitubwira iby'ibikorwa vya Mesiya bigaragara mu buryo bwa Mpwemu Yera. Ubwa mbere twarabonye ibice ndwi bigaragaza ibikorwa vya Mesiya mu buryo bugaragara bufatiye mu mugambi w'Imana. Umugambi w'Imana wo gucungura abantu byose yabishize muri Mesiya. Hanyuma twarabonye Yesu KRISTO amaze kugaragara ku isi mu buryo bw'umubiri, ukuntu yakoze ibitangaza n'ibikomeye n'ibihambaye mu buryo ndwi bugaragara ku isi, akiza abagwaye, azura abapfuye, asenda abadayimoni, akiza abahetamye imigongo, ahumura impumyi. Ivyo byose twarabibonye. Uyu munsi rero ndagira ngo turabire hamwe ibikorwa vya Mesiya mu buryo bwa Mpwemu. Turagira ngo turabire hamwe ivy'ukuntu umwami Yesu KRISTO ingene yuzujwe Mpwemu Yera, ingene yasutswe ko Mpwemu Yera, ingene yahawe Mpwemu Yera. Abakristo turakwiye kuzuzwa Mpwemu Yera. Nimba koko turaba Kristo, nimba koko turabana b'Imana. Jambo ry'Imana riravuga ngo abarongorwa na Mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Paulo aravuga ngo ndavuga nti mugendeshwe na Mpwemu w'Imana niho mutazoshitsa ivy'akameremere kanyu kipfuza. Rero ndagira ngo ndarike umuntu wese yitwa umukristo turabire hamwe iki cigisho kigaragaza ingene Yesu KRISTO yuzujwe Mpwemu Yera, akagendana Mpwemu Yera, akayoborwa na Mpwemu Yera, agakoreshwa na Mpwemu Yera. Mpwemu Yera akamujana mu bugaragwa kugeragerezwayo, akanesha umurwanizi, agatsinda Satani. Nuko rero mwene data, abuzuye Mpwemu Yera nibo bashobora kunesha Satani. Abuzuye Mpwemu Yera nibo bashobora gutsinda ivy'isi. Abuzuye Mpwemu Yera nibo bashobora gutsinda iy'isi n'abadayimoni n'imyuka mibi n'ibitero vy'ikuzimu. Rero iki cigisho nico gukangurira umukristo kuzuzwa Mpwemu Yera, gushaka Mpwemu Yera, gusaba Mpwemu Yera. Mpwemu Yera ni wadushoboza muri byose. Reka dusenge Imana kugira ngo twinjire muri iki cigisho. Mwami Imana, mu izina rya Yesu KRISTO ndagushimira yuko Mpwemu Yera yasutswe ku mwami wacu Yesu KRISTO. Ni ikimenyetso cerekana yuko yari umwana w'Imana by'ukuri. Rero natwe turagusabye mwami kugira ngo udusuke ko Mpwemu Yera, kugira ngo mwami Yesu twongere mwami guhabwa ubushobozi bwo kugushingira intahe, bwo kukwemangira, bwo kukwaturira, bwo kuvugira. Haleluya. Ndagushimiye ku muntu wese agiye gukurikirana iki cigisho, umusuke ko Mpwemu Yera, umuhe ubushobozi, umuhe imbaraga, umuhe kunesha mu izina rya Yesu. Ubushobozi bwa Mpwemu Yera bumuze ko yongere guhabwa ububasha buva kuri Mpwemu Yera. Ndabishimye nyenguruka mu izina rya Yesu KRISTO umwami wacu. Amen. Yesu ashimwe cyane bene data. Turagira ngo rero turabire hamwe ingene umwami Yesu KRISTO yari yuzuye Mpwemu Yera. Uwavugishwa n'Imana Yesaya abivugishwa abishurirwa kuri Mesiya, ukuntu azoba yuzuye Mpwemu Yera, Mpwemu w'Imana mu buryo ndwi tugiye kurabira hamwe. Dusome muri Yesaya 11 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Ku gishitsi ca Isayi hazobaduka agashami, kandi umunago wanaze mu mizi yiwe uzokwama. Mpwemu w'Uhoraho azoba kuri we, impwemu y'ubwenge n'iy'ugutahura, impwemu yo kuja inama n'iy'ubushobozi, impwemu y'ukumenya Uhoraho n'iy'ukumwubaha. Haleluya. Ayo majambo akubiye mu bice ndwi dusomye muri iri jambo ry'Imana. Yesaya ahishurirwa ingene Yesu KRISTO azoba yuzuye Mpwemu Yera, azoba yarasutswe ko Mpwemu Yera. Hano turabonye ibintu ndwi bigaragaza ibikorwa vya Mesiya mu buryo bwa Mpwemu, ingene Yesu KRISTO yasutswe ko Mpwemu Yera. Mpwemu Yera mu buryo butandukanye, mu buryo bushikandwi. Ubwo buryo bushikandwi ni igiharuro cemeza, kigaragaza kandi gikonfirima yuko Yesu KRISTO yari yuzuye Mpwemu Yera. Rero Mpwemu Yera yari ku mwami Yesu mu buryo ndwi. Haleluya. Umwami Yesu yari yuzuye Mpwemu Yera mu buryo ndwi. Iyo bavuze igiharuro ndwi ni igiharuro kitagabanije imbere z'Imana.
ni igiharuro cyuzuye imbere z'Imana. Nk'uko ishengero ryo muri Aziya, y'amashengero yo muri Asiya agabanijwemo ibice ndwi, nk'uko hari ibitereko kw'amatara ndwi, nk'uko hari impwemu ndwi zama imbere y'Imana, nk'uko hari amaso ndwi, nk'uko hari ibitereko kw'amatara ndwi. Mwene data, ivyo byose bigaragaza yuko igiharuro ndwi ari igiharuro cyuzuye, ni igiharuro kinengesereye, ni igiharuro gisesekaye, cyuzuye, kitagabanije. Nuko rero mwene data, hano tugiye kuraba ububasha n'ubushobozi buri muri Yesu Kristo, kuko yari yuzuye mpwemu yera mu buryo ndwi bugaragara kandi butandukanye. Umurongo wa kabiri watubwiye ngo mpwemu w'uhoraho azoba kuriwe. Ico ni cambere. Yesu Kristo yari yuzuye mpwemu w'uhoraho. Iyo bakubwiye yuko ari yuzuye mpwemu w'uhoraho, ni ukuvuga ngo mpwemu w'uhoraho, Imana Data. Iryo jambo ritwibutsa yuko Yesu yitwa Imana y'ubushobozi, Data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. Rero kuba yari yuzuye mpwemu w'uhoraho, ni ukuvuga ngo impwemu y'Imana yari muri we. Yesu Kristo ubwiwe n'uhoraho, iyo mpwemu y'uhoraho yari muri we. Yesu Kristo yagaragaye ku isi ari umuntu, ariko yari arimo Imana, yari arimo ubumana. Uhoraho yari muri we. Yesu Kristo yitwa uhoraho. Yesu Kristo ni Imana 100%. Byongeye kandi n'umuntu 100%, kubera yuko Yesu igihe yapfa yaravuye amaraso nk'uko umuntu ava amaraso. Umwami Yesu yarafungura nk'uko umuntu nawe afungura. Umwami Yesu yaravutse avukira mu mukenyezi nk'uko umuntu wese avuka aciye mu mukenyezi. Umwami Yesu Kristo yarapfuye nk'uko umuntu wese apfa. Yesu Kristo yarazutse nk'uko na Lazaro nawe yazuwe mu bapfuye, kandi bigaragaza ingene ishengero ry'abera rizozurwa ku munsi w'iherezo. Rero hano mpwemu w'uhoraho azoba kuriwe. Yesaya bishurirwa bitaraba kugira ngo abisobanurire abayuda, ariko byaranse baranka kumwizera. Ariko Yesaya yari yarabivuze yuko Yesu Kristo azoba uhoraho. Yesu Kristo n'uhoraho. Ica kabiri, impwemu y'ubwenge. Mpwemu w'ubwenge ari kuri Yesu. Yesu Kristo afise ubwenge. Ubwo bwenge buri muri Yesu bwagaragaye ingene yaharira n'abayuda akabatsinda, ndetse bagerageza gushaka kwiyumvira no gutekereza, bagasanga ibyo batekereje yabimenye imbere y'igihe. Yesu Kristo yari yuzuye mpwemu w'ubwenge. Yesu Kristo yari yuzuye mpwemu w'ubwenge. Ubu bwo bwenge naho za tekinoloji z'uno munsi ntizishobora gushikira ubwenge bwa Yesu. Naho za abantu benshi binca ubwenge munsi y'izuba, naho za abantu bize bakaminuza, ntaboshikira ubwenge bwari muri Yesu. Rero mpwemu w'ubwenge yari muri Yesu. Hanyuma impwemu igira gatatu ni impwemu yo gutahura. Haleluya! Ugutahura. Yesu aratahura ingorane zose zari mu bantu, aratahura ingorane ziri muri wewe, aratahura ingorane ziri muri jewe. Yesu niwe atanga ibisubizo ku nyishu zose z'ibibazo. Amasengesho yose dusenga ashikira kuri Yesu, kandi Yesu niwe yahawe gushira mu ngiro imirimo yose Data yamuhaye, kuko isezerano risha ryose ryuzujwe neza muri Kristo Yesu. Amaraso y'isezerano yaje kubikonfirima yuko Yesu Kristo ariwe ncungu ubugingo bwacu. Rero impwemu yo gutahura, ubwo ni ugira gatatu, impwemu yo gutahura iri kuri we. Ubwa kane, impwemu yo kuja inama. Yesu Kristo yitwa umujanama. Yesu Kristo yitwa umujanama. Muri ya mazina 5 igihe Yesaya yabivuga, yarashizemo yuko Yesu Kristo ari umujanama. Mbega Yesu n'umujanama wawe? Mbega Yesu araguhanura ukemera? Mbega Yesu yaguhanuye uguramutega amatwi? Abantu benshi Yesu arababwira, akabahanura, akabinginga, ndetse akabagobera, ariko bakanka, bakagarariza. Ijwi rya Yesu rirongorera, akajwi ka Yesu karongorera mu mitima. Yesu ariko arakongorera avuga ati heba ibyaha, heba ubwo busambanyi, heba ko kaboregwe, heba iyo migambwe, heba izo politiki, heba ayo madini apfuye, heba amadini ya maraya, heba ubuzimire n'ubuhemu, heba va mu by'isi, heba gukunda amahera, heba gukunda amaronko. Iyi si igiye gushira. Mpwemu yera arimo araguhanura. Yesu Kristo n'umujanama, n'umujanama w'abari mu isi, kubera yuko Yesu agira inama umuntu akiriho. Iyo umuntu apfuye ntibabigikunda,
kuko umuntu yapfuye nta nama bagihabwa, ntabwo abakibasha kugaruka ku isi ngo agire icyo akoze. Mwene data, hitamwo Yesu, ongera kumva inama, ongera kugendera muri izi mpanuro Yesu ariko araguha uyu munsi, bicitwa uyu munsi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uyu munsi aho mwumvira ijwi ryayo ntimukomantaze imitima yanyu nk'uko babandi bayikomantajije i Meriba ku munsi wo kuratsa, igihe basogokuruza bagerageza Imana bakayiratsa, maze Imana yashavuriye abico gihe imyaka 40 iravuga ati aba ntibazoshika mu buruhukiro bwanje. Mwene data, hitamwo neza, hitamwo Yesu, tega amatwi wumve impanuro, nguri n'ugutwi niyumva ico Mpwemu abwira amashengero. Yesu Kristo n'umujyanama. Rero ico ni ca kane. Haleluya. Ica gatanu, impwemu y'ubushobozi. Yesu Kristo yarari ku impwemu y'ubushobozi. Hari impwemu y'ubushobozi mwene data, impwemu y'ubushobozi. Yesu Kristo abwira abigishwa biwe ngo muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako. Mpwemu w'ubushobozi ari kwishengero. Umwe yasukwa ku ntumwa ku munsi wa Pentekote, bace bahabwa ubushobozi bwo gushinga intahe Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Mwene data, mpwemu wahawe ntabwo ari mpwemu w'ubuja ngo wongere gutinya, ariko wahawe impwemu igutakisha ngo aba data. Mpwemu bwiwe bwiririkanya ni mpwemu yawe, mpwemu yanje, yuko turabana b'Imana. Rero mwene data, akira iyi mpwemu y'ubushobozi. Abantu benshi barakeneye ubushobozi, barakeneye ububasha bwo kuzuzwa mpwemu yera. Akira ubushobozi nimbura umwana w'Imana. Umukristo agaragara ko ari umukristo iyo yuzuye mpwemu yera. Iyo yuzuye mpwemu yera, mpwemu yera ni kidodo cyuko turabana b'Imana, ni ingwati idusezeraniza yuko twahawe ubugingo budashira muri Kristo Yesu. Mpwemu yera ni kidodo, mpwemu yera ni ingwati, mpwemu yera ni kimenyetso cyuko turabana b'Imana. Rero impwemu ya gatandatu ni impwemu yo kumenya. Impwemu yo kumenya uhoraho. Haleluya. Impwemu yo kumenya uhoraho, mpwemu wo kumenya uhoraho. Ndagira ngo nkubwire mwene data, nimba ushaka ubugingo budashira, menya uhoraho, kuko kumenya uhoraho niryo tanguriro ry'ubwenge. Kumenya uhoraho bisumbya bize muri kaminuza. Ubumenyi bwo kumenya uhoraho bisumbya bize amashuri akomeye, bisumbya ubumenyi bwo mu bapfumu, bisumbya ubumenyi bwo mu bakonikoni no mu bwo mu bategatega, bwa bumenyi bwo mu barozi. Kumenya uhoraho uhabwa ubushobozi, kuko Imana irakumenya nawe ukayimenya. Umaze kuyimenya uca uhabwa ubugingo budashira. Impwemu y'indwi ngo impwemu yo kumwubaha, impwemu yo kubaha uhoraho. Kubaha Imana niryo tanguriro ry'ubwenge. Kubaha mwene data, guca bugufi, kwihana ibyaha, gupfuka mukatura, ukemangira Kristo, naho imbere y'urupfu, naho imbere y'ibyago, naho imbere y'ibigeragezo. Ubaha Yesu, kunda Yesu, umvira Yesu, gendana na Yesu, niko kubaha Imana. Imana ishimwe cyane. Yesu Kristo yarubashe ndetse yambikwa umubiri, ariyambura umubiri w'ubumana, yambara umubiri ugwara, yambara umubiri upfa, umubiri ubora, umubiri usaza, umubiri ukomereka ukava amaraso, ndetse yambitswe umubiri waziwe icumu mu rubavu, hanyuma havamwa amaraso n'amazi. Kandi Yesu Kristo aracikana, aradupfira, ajondamika umutwe ku musaraba, aracikana, arahambwa. Yesu yahambwe nk'umuntu, ndetse mbere aho abandi bahambwa bakurikiwe n'abantu benshi, ariko wewe yahambwe n'abantu babiri bagiye bomboka, uwitwa Nikodemo n'uwitwa Yosefu. Baje bomboka basaba ikiziga ca Yesu, baragenda baragihamba. Abantu benshi iyo bapfuye bagenda baherekejwe n'abantu benshi. Abantu benshi baribaza ngo mbega ninapfa nzoherekezwa n'abande, ngo mbega ninapfa ni bande bazonkurikira, ngo ni bande bazoza kunshengerera. Yesu Kristo nta bamushengereye igihe acikana kwitongo, yajanywe n'abantu babiri, yajanywe n'abantu bakeya. Yesu Kristo mwene data, mbega warahaga ubushobozi bwo kumushingira intahe, warahaga ubushobozi bwo kumwemangira. Yesu Kristo agendana n'abaciye bugufi. Abantu benshi bariko bararaba iby'isi bagashaka kwirukanga inyuma yavyo, ariko Yesu arakubwiye ngo akira impwemu yo kubaha uhoraho. Umaze kwakira impwemu yo kubaha uhoraho, ntusubira kwirukanga inyuma y'iby'isi n'iby'amaronko, ntusubira kwirukanga inyuma y'ibyubahiro, ntusubira kwirukanga inyuma y'ibitagira umumaro. Umwami Yesu yakiriye impwemu
yo kubaha uhoraho yicisha bugufi ndetse no ku rupfu rwo ku musaraba, urupfu ruteye isoni, urupfu rubabaje, urupfu bose bamuhunze, urupfu bose bamuvuma amate, urupfu bose bamuciriye urwo gupfa, urupfu rw'agashinyaguro, akugwa mu isi y'abakiriho, ntawe abishize ku mutima. Hari abagore bamuborogeye, Yesu arababwira ati nimwiririre mwebwe n'abana banyu, ati ko bagiriye igiti kibisi, ati none igiti cumye co kizogirirwa gite? Mwene data ca bugufi, wige kwicisha bugufi, wemere kubaha uhoraho, wemere kwicisha bugufi imbere z'Imana nk'uko Yesu Kristo yicishije bugufi. Niho havuye izina rirengeye andi mazina yose. Amavi yose yo mw'ijuru nayo kw'isi n'amavi yose y'ikuzimu yose ngo azapfukame mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, kugira ngo bemange bature kandi bemange bemeze ko Yesu Kristo ari uhoraho. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo nuhoraho. Ngiryo rya jambo riruzuye neza aho ni mu Bifilipi umurongo w'10 n'uwa 11, ngo kugira ngo amavi yose aze yemeze yuko Yesu Kristo ari uhoraho. Mwene data, ayo majambo arimwe arakubwira iki? Arakubwira yuko Yesu Kristo yari afise mpwemu yo guca bugufi, impwemu yo kumvira, niyo kubaha uhoraho. Kubaha uhoraho niryo tanguriro ry'ubwenge mwene data. Nuko rero ndagira ngo dusome amajambo y'Imana akomeje kutwereka ingene Yesu Kristo yagaragaye ndetse no mu bwami bwo mw'ijuru. Yohana abibona, amubona mu bwami bwo mw'ijuru, amubona, haleluya, amubona afise impwemu ndwi, afise n'amaso ndwi. Ndagira ndakubwire konfirmasiyo no mw'ijuru Yohana urazi ko yari yarasezeraniwe ko atazopfa atabonye ubwami bw'Imana. Rero Yohana yarabibonye, abona Yesu ari buryo bw'intebe y'Imana, afise amaso ndwi, afise n'impwemu ndwi. Haleluya. Reka dusome mu vyahishuro Yohana igihimba ca 5, hanyuma turasoma dere ku murongo wa 6. Dusome mu izina rya Yesu. Mbona hagati ya ntebe na bya binyabugingo bine no hagati ya babakuru umwagazi w'intama ahagaze asa n'uwishwe, afise amahembe ndwi n'amaso ndwi, nivyo mpwemu ndwi z'Imana zatumwe kwama zija mu isi yose. Haleluya. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icubahiro. Yohana ariko aratubwira ibintu bikomeye cyane, adushingiye ntaha atubwira ngo abona hagati ya ntebe no hagati ya bya binyabugingo, haleluya, ngo no hagati y'abakuru. Yohana abona ngo umwagazi w'intama ahagaze asa n'uwishwe, asa n'uwishwe, umwagazi w'intama ahagaze asa n'uwishwe. Tukiri ngaho ndagira ngo nkwibutse yuko Yesu yicishije bugufi adupfira ku rupfu ruteye isoni, urupfu rwo ku musaraba. Agaragara asa n'uwishwe, agaragara asa n'uwishwe. Uremera kugira ubuzima busa n'ubwo wapfuye? Mwene data mu Kristo, wewe witwa mu Kristo, uremera kugira ubuzima nk'ubwo wapfuye? Ndagira ngo nkubwira yuko hano kw'isi tumeze nk'abapfuye, twaramaze gupfa ku cyaha, twaramaze gupfa ku cyaha, twarazutse mu buryo bwa mpwemu, tuzukira ubugingo budashira. Imana ishimwe cyane ngo Imana yatuzuranye na Kristo, Imana yatuzuranye na Kristo ngo itwicarikana nawe ahantu ho mw'ijoro. Uno munsi si twebwe tukiriho, uno munsi kamere y'umubiri yarapfuye. Nimba uri umukristo kamere yawe yarapfuye, nimba uri umwana w'Imana kamere yawe yarapfuye. Era Yesu Kristo agaragara asa n'uwishwe, abakristo bakwiye kugaragara basa n'abayishwe. Haleluya. Mwene data, akira aya majambo y'ubusobanuro akomeye cyane. Umwagazi w'intama ahagaze asa n'uwishwe, afise amahembe ndwi n'amaso ndwi, nivyo mpwemu ndwi z'Imana zatumwe kwama zija mu isi yose. Haleluya. Ngo afise amaso ndwi. Yesu Kristo yagaragaye asa n'uwishwe. Yesu yarishwe, ariko Yohana mubona yongeye kubaho mu buryo bwa mpwemu. Kandi Yesu yazukanye umubiri, yazukanye umubiri ku munsi ugira gatatu, ariko agaragara asa n'uwishwe, kubera yuko za nkovu z'imambo ziracagaragara, za nkovu z'imambo na rya cumu mu rubavu, ivyo vyose biracamubonekana ko. Mwene data, inkovu zawe ziri he? Inkovu z'uko wakijwe ibyaha. Mbega warakijwe ibyaha canke uracari muri vya bisebe? Uracari muri zanguma n'ibipfupfuri? Uracari muri vya bihute bitarakandwa?
mwene data nibagukande hanyuma ukire, ariko ugaragare nk'uwishwe, ugaragare nk'uko wamaze kuzuka, atakire uriho, atabwo ari wewe ukiriho, ariko ari Kristo ari muri wewe. Yesu Kristo ngo agaragara afise amaso ndwi n'impwemu ndwi. Haleluya! Aya maso ndwi ni amaso y'ubushobozi bw'Imana. Imana ifise amaso ndwi yo kuraba ibintu byose bibera ku isi yose. Umwami Yesu arabizi byose, kuko afise amaso ndwi yo kwamazunguruka mu isi yose. Ubushobozi bw'Imana bwatumye ijisho ry'Imana rimenya bya byaha wakora wewe mukenyezi, bya byaha wakora winyegeje, kwa kundi wihisha, ugasanga urihishije umugabo wawe, ukamwihisha ugira ngo ntawakubonye. Yesu yarabibonye. Yewe mugabo, bya byaha ukora wihishije, ukabikora winyegeje ngo umugore wawe ntiyakubonye, Yesu yarabibonye. Yesu yarabibonye. Nta catwikiriwe kitazotwikurwa, nta canyegejwe kitazonyegurwa, nta cagizwe ibanga kitazoshirwa habona. Yesu Kristo arabona ibintu byose, amaso yiwe arabona, jisho ry'Imana rirabona, ntawe babasha kuginyegeza, kuko no mu ijuru ariyo, no ku isi ariyo, ni kuzimu ariyo. Yesu yavuye mu ijuru araza ku isi, arahaba, arahapfira, hanyuma aragenda ikuzimu, naho yarahabaye, yahabaye igihe kingana n'iminsi 3. Yesu ari ikuzimu yaragiyeyo, no kuvuga ngo hari yarashika akahabona, akamenya ibyaho, aragaruka acaza ku isi. Hano ku isi yongeye kubonekana hano ku isi kugira ngo yerekane ingene abazutse bazoba bameze, bazoba bashobora guca mu rusika bakaseruka imbere, batiriwe baruguruza, batiriwe baradodora. Uko nibwo buzima bw'abazobaho mu gihe cy'umuzuko wa mbere, mu kuzuka mu bwami bwa Mesiya. Uko abera bazoba bameze mu gihe cyo kuzuka, abazutse azoba batagishobora kubora, urupfu rwa kabiri ntizogira ububasha kubameze batyo. Rero amaso ndwi, Yesu arabona. Yesu arabona ibiri mu ijuru n'ibiri ku isi n'ibiri kuzimu. Ikindi kandi afise mpwemu ndwi, mpwemu ndwi z'Imana. Izi mpwemu ndwi z'Imana ni mpwemu ndwi zigaragaza ubumana, zigaragaza ubushobozi bw'Imana. Twamaze kuzisoma, ni mpwemu ndwi z'Imana ziri kuri Yesu. Haleluya! Mpwemu, haleluya! Mpwemu, haleluya! Elisa arafise imigabane ibiri. Elisa arafise imigabane ibiri y'ibice by'impwemu. Iyo migabane ibiri yari ifiswe, yari iri muri Eliya. Eliya yaduze mu ijuru afise imigabane ibiri. Mwene data, none mbega nawe urafise n'umugabane n'umwe wa mpwemu? Urafise ikikugaragaza ko mpwemu? Urafise ibikuranga byuko wuzuye mpwemu? Mbega urafise ibikuranga? Eliya yarafise imigabane ibiri, amaze kuduzwa mu ijuru, hanyuma aca ayigabaniriza Elisa. Elisa yari yamusavye imigabane ibiri, aramubwira ati nina duzwa umbona iyo migabane ibiri ya mpwemu urayihabwa, atariko nutambona ngenda ntayuza kubona. Nuko rero Elisa yarabonye ingene Eliya aduga mu ijuru. Nuko rero ya migabane ibiri yaciza kuri Elisa. Haleluya! Turabona ibitangaza Elisa yakoreshejwe. Elisa ari umuvugishwa n'Imana. N'igihe mbere Elisa apfa, hariho abatereye umuvyimba wapfuye ku muvyimba wa Elisa. Umuvyimba ugikora ku muvyimba wa Elisa, uwo muvyimba waciye umera ngo bya kumudenesi, waciye usimbura tarika, asubira guhaguruka ngo mu gihe c'intambara ariruka aratumura. Nuko yirukangana n'abariko barihukanga mu bihe by'intambara, ariruka baratangara kubera ko yakoze ku magufa ya Elisa. Mwene data, mu nshuti y'umusaraba, wowe ufise umugabane n'umwe wa mpwemu, wowe ufise umugabane n'umwe, ndagira ngo usabe Imana iguha ubushobozi bwa mpwemu yera. Mpwemu yera atagabanije, mpwemu yera atagabanije, akira mpwemu yera. Uyu mpwemu yera niwe abana b'Imana basezeraniwe. Uyu mpwemu yera niwe Paulo yavuze, aravuga ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Mu Baroma 8 umurongo ni wa 14, abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Kuko mutahawe impwemu y'ubuja ngo mwongere gutinya, ariko mwahawe impwemu yo kubahindura abana b'Imana, idutakisha ngo aba data. Haleluya, haleluya! Mpwemu ubwiwe abwiririkanya n'impwemu yacu, aricabona
yuko turabana b'Imana. Haleluya. Ariko ko turabana bayo turabaragwa b'Imana, turabaraganwa na Kristo, namba tubabazanywa nawe ngo tubone guhanwa ubwiza nawe. Haleluya. Hariho mpwemu w'Imana mu rudame runini ibwiririkanya ni mpwemu yacu, impwemu mu rudame rutoya. Mpwemu w'Imana mu rudame runini ibwiririkanya ni mpwemu yacu mu rudame rutoya. Mpwemu w'Imana ari kumwe na mpwemu yacu, nukuvuga ngo mpwemu w'Imana ni wategeka impwemu iri muri wewe. Izo mpwemu zibiri zose zirabwiririkanya. Iyo zibwirikanije bikagenda neza, iyo zikoze inama ikarungama ikabandanya, iyo mpwemu wawe yemeye ibyo mpwemu w'Imana akubwira, mpwemu w'Imana agategeka muri wewe, impwemu yawe igaca bugufi, muri ico gihe ibyawe bigenda neza, uhabwa gusenga. Mpwemu w'Imana atwuzuza ubushobozi bwa mpwemu yera buduha gutaka dusenga tuvuga tuti Aba Data. Kandi iyo mpwemu w'Imana ikagaruka ikabwiririkanya n'impwemu yacu, ari cabona cyuko turabana b'Imana. Asangwa mwene data, impwemu iri muri wewe yumvira ikabanguka ikagamburukira impwemu w'Imana ari muri wewe. Ico nico kimenyetso cerekana yuko uri umwana w'Imana. Ico nico kimenyetso kigaragaza by'ukuri mwihariko yuko wacunguwe, yuko wakijijwe. Ariko nimba ukidadaraye, nimba ukigamitse, nimba ukigamitse amazosi, nimba utumvira, hari abantu benshi babwira kwihana ngo ya ngo ivyo ngo nibisanzwe, ngo ivyo n'ivy'abandi si ivy'iwanje. Hari abantu benshi babwira bati va muri ayo madini, va muri iyo migambwe, reka kwirukanga inyuma y'ivyisi bigiye gushira, maze mpwemu w'Imana akaguhanura. Ya mpwemu yawe igatsindwa n'umubiri, ukumva wogira itama n'ishaka ry'ivyisi, ukagambararira mpwemu w'Imana. Iyi saha nongeye kugutumwako kugira ngo ugamburukire Imana. Umvira jambo ry'Imana ravuga ngo uyu munsi aho mwumvirijwe ryayo ntimukomanaze imitima yanyu nkuko babandi bayikomanarije Meriba bakaratsa Imana. Imana irashavura ati nibazoshika mu buruhukiro bwanje. Mwene data, va mu byisi, heba ibyaha, heba, reka kugambarara, reka kugarariza, sezera, va mu byaha, umvira mpwemu yera, yoborwa na mpwemu w'Imana, ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Akira mpwemu yera, akira ubushobozi bwa mpwemu yera, akira ukunesha nshuti y'umusaraba, akira ubushobozi bw'Imana, akira. Pawulo aravuga ngo ndavuga ntimugendeshwe na mpwemu w'Imana, niho mutazoshitsa ivy'akameremere kanyu kipfuza. Ibikorwa bya mpwemu yera, ivyo mpwemu yama biramenyekana. Mwene data, umaze kwama ibikorwa bya mpwemu yera, ivyo mpwemu yama, ndagira ngo nkubwire ivyo mpwemu yama, uca utangura kurimbura, urabe yuko ivyo mpwemu yama uriko uravyama. Mbega uravyama? Abigalatiya igihimba ca 5 umurongo wa 22 haravuga ngo ariko ivyo mpwemu yama n'urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, ubugwaneza, ukwirinda. Haleluya. Ibimeze bityo nta vyagezwe bibibuza. Mwene data, nta vyagezwe bibibuza. Akira mpwemu yera, akira ivyamwa, akira amafruwi, akira ivyo mpwemu yama, akira ivyamwa bya mpwemu yera. Iyi saha abantu natwe twarahawe impano. Ubwo Yesu Kristo yuzuye mpwemu yera mu buryo ndwi, yaciye agabira umuntu wese uko akenye, maze amugabira mpwemu yera. Muri ico gihe umaze guhabwa mpwemu yera, mpwemu yera niwe aguha kwama ivyo vyamwa 9. Camwa ca mbere mwene data n'urukundo, camwa ca kabiri n'umunezero, camwa ca gatatu n'amahoro, camwa ca kane n'ukwihangana, camwa ca gatanu n'ukugira neza, camwa ca gatandatu n'ingeso nziza, camwa c'indwi n'ukuba umwizigirwa, camwa c'umunani n'ubugwaneza, icamwa ca nyuma n'ukwirinda. Haleluya. Ukwirinda ivyo vyose bifate nka nkama, ivyo vyose ni vyamwa biva kuri mpwemu umwe. Haleluya. Nimba ufise mpwemu urafise ivyo vyamwa. Haleluya. Abantu twahawe mpwemu umwe, mpwemu yaragabira umuntu wese. Uyu mpwemu umwe niwe duha kwama ibi vyamwa 9. Mana ishimwe cyane. Hariho kandi n'izindi mpano
za mpano zo kuvugishwa n'Imana, za mpano zo gukora ibitangaza, za mpano zo kuvuga mu ndimi nizo kuzisobanura. Haleluya, nizo gukora ibitangaza. Izo mpano zose mwene data ni impano zitangwa na Mpwemu umwe. Haleluya, kuko twahawe Mpwemu umwe, hari Imana imwe kandi hari Mpwemu umwe kandi hari Umwami umwe. Haleluya, uwo yashiriweho kugira ngo adukuze, adushitse kugakiza, adushitse kumenya rwose, dushike gutunganya rwose. Nico gituma uyu munsi ndakuraritse ngo wuzuzwe Mpwemu yera, wuzuzwe ingabire z'uburyo bwose, ingabire za Mpwemu. Yesu yatanze isabagire kuko yaramaze kuzuka, amaze kuduganya iminyago, agabira umuntu wese. Mwene data, akira ingabire za Mpwemu yera, akira ubushobozi bwa Mpwemu yera. Reka dusenge kugira ngo utararonka Mpwemu yera wongere ko akira Mpwemu yera, usukwe ko Mpwemu yera, kuko iri jambo ntiryaziye ubusa, ni iryo kugira ngo rikubature, wongere kubaduka, wongere uhagarare wemye mu izina rya Yesu. Ubatizwe muri Mpwemu yera, ubatizwe muri Mpwemu yera. Imana ishimwe cyane, uyu munsi wongere kubatizwa muri Mpwemu yera. Reka dusenge. Imana Data, Mwami wacu gororoka wera, ndagushimira Mwami yuko igihe Mwami intumwa zimaze kumva yuko abisamariya bakiriye Umwami Yesu Kristo bakabatizwa, yuko zaciye zimanuka ziragenda zibarambika ku biganza, maze bose bahabwa Mpwemu yera. Ndagushimira kandi Mwami yuko igihe Koruneliyo wamwiyereka muri yanzi we ariko arasenga, maze atuma ko Petero aragenda agitangura kuvuga ubutumwa bwiza, Mpwemu yera aramanuka aza ku bari mu nzu bose b'abanyamahanga, barakizwa, barakira Mpwemu yera, bakira ubushobozi bw'Imana. Ndagushima Mwami Yesu yuko ku munsi wa Pentekote Mpwemu yera yamanutse aza kuri umwe wese, maze Databuja wera bose batangura kuzuzwa no kuvuga mu ndimi. Ndagushimira Mwami yuko nuno munsi iryo sezerano rikiriho ku bana bawe no ku bwoko bwawe no ku ishengero ryawe. Ndasengera abera bose, ndasengera umwene data ariko arapfukama yihana, uyu mwene data arimo arasaba Mpwemu yera, wongere kumubatiza muri Mpwemu yera mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Ubushobozi bwa Mpwemu yera bwongere kumuzako, maze Data uje ahabwe ubushobozi kugira ngo ahabwe gushingira intahe, ahabwe gushingira intahe ahereye i Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya, ahereye muhiriwe no ku mutumba no mu ishengero no ku isi yose, ubutumwa bwiza bwamamare hirya no hino ku isi yose. Ndamusabiye Mpwemu yera, akira Mpwemu yera, Mpwemu yera abe kuri wewe, Mpwemu yera abe ku bana b'Imana bose. Urakoze Yesu kubikoze, ndagushimiye, izina ryawe rishimagizwe. Nanje ndabishimye nkenguruka, ndabisenze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mwene data, wumvise ubutumwa bwiza, uce wakira Mpwemu yera kandi ukomeze gufurura ingabire iri muri wewe yake, kugira ngo Mpwemu yera akomeze kwama imbuto mu bugingo bwawe. Abafise ibishinga ntahe rero murahawe kubirungika kugira ngo tubisangize bene data. Imana ibahezagire cyane, mugira amahoro y'Imana. Mwari kumwe na mwene so Abeli Mbonimpa. Yesu abahezagire, amen.